min mawani'il istijabati du'a, mu bintu bibuza ibisabisho vyacu kwakirwa, tukaguma dutakambira Imana ntitwumvira ibisabisho vyacu tuyitakambira, tukaguma dushize amaboko hejuru Imana ngo itwemerere ariko ibisabisho vyacu ntivyumvigwe. Mu bituma rero ivyo bisabisho bitemegwa, bimwe muri vyo aklul haram wa libsu, nukurya ivyaziririjwe, vya bindi bibonetse mu nzira mbi, vya bindi urose ari uko urinze gucumurira Imana, vya bindi uriko urakora mu gucumurira uwuhoraho, hamwe no kwambara vya bindi vyabonetse mu nzira mbi cyangwa se mu nzira ya haramu, mu nzira yaziririje. Ivyo wivye, ivyo unyaze, ivyo ukoze ugasanga nivyo urinze gukura mu bushurashuzi, urinze gucumurira Imana, menya wewe ujya ukajya ari uko urinze gucumurira Imana, bijya byose biraba impamvu ko ibisabisho vyawe bitakirwa imbere y'uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko duniani kulingania dini, tuwafunze mema yaliyo kitabuni, kwenye Qur'ani na sunna za peponi na akhera pia.